Niyumva uko ndi nkumva siho nkiri nanje, aho naraye burya siho nkivyukira, uwanje umutima ukomeza kwiyumvira, simbona ico nkifise mpisha no kubwira, urukundo rwanje niwe gusa ushobora kunkunda nkahumura, ahanje ubwanje jewe nkandananiwe, iyo kubana nawe niyo mpano mfise ikomeye, ariko ndacakomeza kukubura, ese nikije nokora ngo unkundire, mukunda wenda tamba nkatariki iyo nkubonye utwenga, ariko nisuzumye nsanga ndipofora, intimba n'ibigumbagumba nivyo mfungura, kimwe gusa mu buzima niwe nahigamo, aho nagenda mu bakobwa beza nabona, nawe nabona ko yoza guhindura muri jewe. Rukundo rwanje ni kuki wahindutse, uko wankunda sinarinzi yuko vyoshitse, nayo kwiguma nabi imbere y'amahano. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Subira inyuma catu message ya mipango myiza yakazoza, ese ubona nzoyishoboza je nkakunkatiye, ubu vyose vyaye iwanje, ivyizere nataye iwanje, urukundo n'intambara y'umutima idashira, kamikazi kanje nkunda, ibuka nkikorega iwanje kutiboma, none ivyo vyose kubikoze ukagenda utansezeye. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Subira inyuma tatu message ya mipango myiza yakazoza, ese ubona nzoyishoboza je nkakunkatiye, ubu vyose vyaye iwanje, ivyizere nataye iwanje, urukundo n'intambara y'umutima idashira. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Ese ni kuki wahindutse, umusimbu ubona mu mwaka, umutima uranyishutse iyo wagiye nkabura. Thanks so much, big best Fido, Eyo Edi, Godefroid Rugamika. This is my voice man, Kenya hapa, yeah.